tubagenzi muko twumviriza no gikoramutsa ni Muhayimana Ange Michel yaga duswe tugane ku jambo ry'Imana shaka tugane ku ijambo dukura muri Yosuwa igice ca 9 ni jambo rikomeye cyane abantu benshi kumbure tumaze imyaka myinshi twigako bamwe twaranaryubakiye ku buzima bwacu mwana ngo no munsi tubyumvire ko gatonya turavye igikorwa Yesu yakoze kuko nshaka tugane ku ijambo rivuga ngo mbega umukristo aracarimbura ku vyagezwe ku mategeko turacamedita ku mategeko nkuko imisano ya kera babikora. Iki ni kibazo nzi ko abantu benshi bibaza kuko turakijijwe abantu benshi mwa twubaka ubuzima bwacu ku mategeko ku migenzo ya Moyize. Reka dusome umurongo w'icene gica mbere ca Yosuwa n'ijambo ri populaire rimenyerewe cyane mwashaka tugyumvireho gatonya nko kurimbura nka meditation tugira tugire. Ivuga ngo ibiri muri kino gitabo c'amategeko canke cy'ivyagezwe ntukarorere kubihamisha akamwa kawe cyangwa kubikonfesa kubyatuza akamwa kawe nkoresha bibire kinyarwanda ahubwo uje witekereza ku manywa na nijoro kugira ngo ubone uko ukurikiza ibyanditswe mu byose niho uzahirwa mu nzira zawe ukabashishwa byose cyangwa gira iterambere. Bereke nivuga ngo ibyanditswe mu bitabo cy'ivyagezwe ubirimbure ko ku murango no mwijoro ngo ntuhagarike kubikonfesa kubyatuza no kurimbura. Ijambo kurimbura ni medite mu gifaransa. Medite bwiye kuraba mu rurimi rw'Igiheburayo uza gusanga ari ijambo kwidoga murmurer nko kwivugana nuko niyumvira ikintu nkagira ku rugezo ndabyatura nkabivuga. Rero tubona neza Imana ikibwira Yosuwa mwose amaze gupfa imwereka sokre canke ibanga ryo gutera imbere y'umugisha mu buzima bwiwe ngo niho uzotera imbere mu bikorwa byose uzokoresha amaboko yawe. Mwibuke ko Yosuwa ngaha yagira agombore Moyize kugira ngo ajana abanyisraeli abanye muri Egypte bageze muri desert kugira ngo bashikane muri Israel muri terre promise muri Canaan. Rero tubona ngaha Imana imuha ibanga rikomeye cyane ryo kumedita kwiyumvira no kwatura ijambo ry'ivyagezwe. Hama mwibuke neza yuko Imana yahaye amategeko abanyisraeli ugiye gusoma mu bice bitandukanye gusubira mu byagezwe muri Deuteronome mu gifaransa ukagera muri Levitique ukagera muri Exode no muri Nombre uza gusanga Imana ikirabwira abanyisraeli ngene bazobaho sura loi. Imana iha amategeko Moyize 10 commandements hanyuma iramuha n'ayandi amategeko 63 abiza Bibiliya niko bavuga yitwa le livre de la loi cyangwa igitabo cy'ivyagezwe. Umva hari amategeko 10 hakari amategeko yandi 63 uyateranije amategeko 613 613. Aya mategeko yose nibindi byinshi bitandukanye by'imigenzo y'abanyisraeli Yosuwa nk'umurongozi arongoye igihugu c'abantu benshi miliyoni zinga z'abantu Imana yamuhaye ibanga ryo kurimbura ku vyagezwe by'Imana ku mategeko kugira ngo ashobore kugira umugisha. Rero turazi ko abakristo benshi bibaza yuko amategeko canke ivyagezwe bya Moyize byahawe twebwe abakristo ariko ugiye kuraba biriko yigisha Bibiliya yigisha yuko ivyagezwe bitahawe ikindi gihugu cose co mw'isi. Zaburi 147 murongo wa 19 na 20. Zaburi 147 murongo wa 19 na 20 tubwira ngo Imana yahaye ijambo Yakobo ari we Israeli ngo nta kindi gihugu na kimwe yigeze ivyagezwe byayo. Akugenda muri Deuteronome cyangwa gusubira mu byagezwe ukabona neza yuko Imana yereka abanyisraeli yuko nibagendera mu byagezwe bakavyitondera bakabibamwo bakavyandika ku maboko ku maso ku miryango yaho baba ku mazu ku madirisha bakabiyaga bicaye muri salo bagiye kuryama bakabivuga bari mu nzira bagenda barabibwirana ngo bazogira umugisha. Kubera iki ico biyumvirako nico baca bagenda baravuga basanga babayeho mu mategeko kuko ivyagezwe byageze mu mitima yabo nkuko no munsi biri muri Nouveau Testament Imana dusemo mpemu yera. Tubarenze ko Imana yahaye ivyagezwe igihugu ca Israel ntiyigeze ibiha ikindi gihugu na kimwe co kwisi. Turabona muri Abanyefeso 2 murongo wa 11 gushaka 14 tubona Imana iciye muri Paul ivuga ngo mwibuke baga abanyamahanga ku mubiri ko mwariho mwisi mutagira Imana rurema muri njabuka canke abanyamahanga ku masezerano y'Imana ngo mwari mwisi mutagira Kristo n'Imana ntitwari tuyifise nituma twasenga izindi Imana ngo nta n'amasezerano namwe mwari mufise mwebwe wari kubwa amaraso ya Kristo mwegejwe hafi y'Imana. Abanyamahanga dusa n'abari bari kure nta masezerano y'Imana twari dufise ivyagezwe byari by'iwacu ibyavugishwa bavugishwa kuri Mesiya ntibyari by'iwacu na Kristo yaraje ku isi aza mu gihugu ca Israeli no yerageza ahantu avuga ngo sinarungiswe mu kindi gihugu atari igihugu ca Israeli
kandi narumvise ku ntama yazimiye Israel. Urumva urabisha amaso y'umubiri umenga agiye kugukiza abanyisrael, mugabo abanyamahanga dusa n'ababaye greffe, twatewe muri Kristo kubw'ubuntu n'urukundo by'Imana. Rero abantu benshi turavuga ngo tumedite ku byagezwe, kwijamo ry'ivyagezwe. Ugiye gusoma muri Zaburi ya mbere uza gusanga abavuga ku byerekeye umuntu arimbura ku byagezwe. Dawidi akaba abivuga, arimbura ku byagezwe nameze nk'igiti gitewe hafi y'uruzi, ngo cama gitotaha ibihe byose, cama ku masezo yose, ngo yaba ameze neza, ngo umuntu ategendera mu ngeso z'abantu babi, atavuga ibintu bibi, aticara n'abacokoranyi n'ibindi bibi. Rero ngo uwo muntu ko amedita ku murango no mwijoro, arimbura kwijamba kanarivuga ry'ivyagezwe, ngo uyo muntu ngo ameze nk'igiti giteye imbere hafi y'amazi y'uruzi, ngo yama atotahaye. Aho hari mu Isezerano rya kera, kandi ibyo bintu byari ibyo kubera umuntu ari munsi y'ivyagezwe akabyitondera, hari umugisha yagenderamo, hariho umugisha. Kandi mwibuke yuko ibyagezwe bigendana n'umuvumo, bigendana n'umugisha. Uvyitondeye warahezagirwa, utavyitondeye waravumwa. Umuvumo rero niwatusha gusa ibintu bisanzwe, warumva ushobora gutera n'urupfu. Abantu barenze amategeko barabica. Mu majambo make, abatavyitondeye babirimbure ko babibemwo, abonye baca bapfa, basha no kubica abandi bagira ubukene. Turabona muri Deuteronome 28 gusubira mu byagezwe 28, umuntu atitondeye ibyagezwe yarafise imivumo mukurikirana, hagana imigisha mukurikirana iyo yavyitondeye. Yumva byabihagaze kubyeke gukora no gushitsa. Urabyitondera ukabishitsa ugahezagirwa, utabyitondeye consequences ziratubako. Tubona ikibazo cyane no munsi nashaka kwishura canke kuvugaho gatonya, ni ingene umuntu ari muri Kristo Yesu no munsi abaho mu vyerekeye ijambo ry'Imana. Mbega ndimbura canke nzira kumedita ku mategeko, ivyagezwe nkabifata ku mutwe, nkabimedita ko byose ubya byanditse. Nk'iryo jambo ryo muri Yosuwa ni jambo abakristo benshi dukoresha, mwa tuyikoresha mu buryo butari bwo, kuba tarikoresha mu muco muri Kristo Yesu. Mebwo Yesu yakoze ise Eglise primitive, shengero rya mbere ry'intumwa, bari bamaze gutahura yuko ibyagezwe abavugishwa amazaburi byavuga kuri Kristo. Uko Yesu no avyivugira muri Luka 24, aravuga ko byagezwe abavugishwa na zaburi lepsom zose ngo zavuga kuri we. Mu majambo make tubona ko isezerano rya kera ryose rigenda rijana ku muntu yitwa Yesu Kristo. Nje tubona munsi umukizwa nahamagarirwa kumedita ku byagezwe bitehanwa nko byanditswe, aho bahamagarirwa kumedita kuri Kristo Yesu, amuga kwiyumvira kuri Kristo, kuko Kristo yumvira kuri Kristo. Uza gusanga uvuga nkawe, uza gusanga ubaho nkawe, uza gusanga ibyo ukora byose bigira success, bigira umugisha. Ariko ikibazo tugiye nuko dushaka kuvanga ibintu, dushaka kuba nk'abakristo mu isezerano rya kera no mu isezerano rishasha. Dushaka kuba muri ncuno kutavangaje, kuvanga ukavanga amasezerano, ariko Imana ndamagarira ngo tuvange. Nje tubona Paul avuga mu Bagalati icambere ngo uzuza avuga ubundi butumwa butandukanye nubwo navuze ngo arakavumwa kiswana teme, niko avuga ngo niba umuntu ameze nkatwe abandikiye ikete canke mu marayika, ngo uwo muntu akavuga ubutumwa butandukanye n'ubwa Kristo, abasubiza mu migenzo y'amategeko n'ivyagezwe, ngo umuntu ngo arakavumwa. Ico ni ikintu gikomeye ukivuza umuntu umukozi w'Imana nka Paul twemera, mugabo yaragaze ku rugezo atifuza ko abantu bakijijwe, abana b'Imana bari muri Kristo Yesu bakirijwe bacungujwe amaraso y'igitangaza ya Kristo, baguma baba mu migenzo itariyo, imigenzo Kristo Yesu yaje gukuraho akazana ubuzima bushasha bw'insinzi muri we. Rero tubona neza yuko umukristo no munsi ahamaga kwa mu bundi buzima bwo kumedita ku gikorwa kindi gitandukanye cyo mu isezerano rya kera. Igihe cyose ubaye kuba mu kurimbura mu vyagezwe nkuko Yosuwa yabibayemwo, ubu ukora mu gikorwa cyo kwamagara umuvumo, kuko ubu kusubira mu gikorwa c'inguvu zawe, ntuko arimbura ku gikorwa kigiranguza cya Kristo. Reka dusome ijambo kumbure rishobora gusa n'irya Yosuwa mu isezerano rishasha, uriravye ndaribonye vuba, uriravye rivona ivyo Yosuwa avuga muga mu wundi muco, muri lumière nshasha, muri dimension nshasha. Dusome muri Yakobo igice ca mbere, Yakobo igice ca mbere umurongo wa 23 gushika ku murongo wa 27. Turabe bega umukristo no munsi ahamuga kurimbura ku byagezwe bya Mose canke ahamagarirwa kurimbura ku bindi byagezwe bindi byari bya Kristo bitanga umwidegemvyo bitanagoye. Reka dusome Yakobo igice ca mbere umurongo wa 23 gushika ku murongo 27. Niza yuko ijambo riza kudufasha cyane kugira ngo tumenye icyo Imana ishaka ko tubamo, ntitube mu buja. Ijambo ry'Imana ratubwira ntitukemere gusura mu buja,
mu buja bw'imigenzo yacu, mu buja bw'imigenzo y'abantu, no mu buja bw'amadini, no mu buja bw'ibyagezwe, ko twarabohowe na Kristo. Bitubwira muri Yakobo ca mbere 23 ayushaka 27 ndikoresha Bibiliya y'Ikinyarwanda n'ubu havuga ngo ubwo bimeze bityo mwiyambure imyanda yose n'ububi busaze, mwakirane ubugwaneza ijambo ryatewe muri mwebwe ribasha gukiza ubugingo bwanyu. Ngo ikintu bavuze bwa mbere twiyambure imyanda yose cyangwa ingeso mbi ibyaha n'ibindi, ariko ashaka ngo twakirane ubugwaneza ijambo ryabibwe. Bireke ndivuga ngo ryabibwe mu Kinyarwanda bavuga ngo ryatewe, mwari ikintu kimwe ni semence, kuko ijambo iyo rivuzwe ni nka semence. Uzaba n'umuntu yakubwiye ijambo, aho ijambo ryiza ababivye urukundo muri wewe, ni ijambo ryakuneza ko kubwiye ikintu kikunezera mu mutima. Iyo umuntu akubwiye amajambo mabi agutuka, gusuzugura, ashaka kubabaza, ni semence ababivye muri wewe y'ugwanko yo kwiyanka n'ibindi. Rero ico umuntu avuga ni imbuto, n'ijambo ry'Imana ni semence, ni imbuto Imana ibiba mu mitima y'iwacu. Nje tumavuga ngo mwakirane ubugwaneza, mu ryakirane igishika ni mu majambo yumvikana. Iryo jambo rishaka gukiza amezani, c'est une parole qui peut sauver vos âmes. Mu ryakirane ubugwaneza ni ijambo rishaka guhonovera ngana mwiyumvira, kuko ashaka kuryakira nabi wisuzugura cyangwa ripinga, ariko ahanye yakora akavuga ngo iryo jambo mweje kwiyambura ingeso mbi n'ibindi bibi, ijambo ribiba muri mwebwe ushaka kubakiza mu vyumviro byanyu, mu ryakirane ubugwaneza. 24 ariko rero muje mukora ivy'iryo jambo atari gupfa kubyumva gusa mwishuka cyangwa mwihenda. Iryo jambo turyumve turyakirane ubugwaneza, ariko tunarikore, tube doers of the word, des gens qui pratiquent la parole. Ntituryumve gusa ngo bigarukire ngaho, kuko uryumvise amantu urigenderemwo uza gusanga uri kurihenda ko yakobavuze. Rero abakristo no munsi ntiturabantu twumva ijambo gusa, turi n'abantu banarikora bakanaribamo bakanarigenderamo. Nawe kuri bamwe ntituri bamwe mu nguvu ziwacu. Urabona Imana yabwiye Yosuwa ngo ari medite ku vyagezwa byumvireko. Aha naho yakobavuze ngo turyumve turyakirane ubugwaneza ko je gukiza imishaha yacu, ariko kandi tunarigenderemwo, tunaribemwo, ribe ubuzima bwacu. Umva Yakobo ashitse kurundi rugenzo kutubwira ati gendera muri iryo jambo muri bemwe. Yosuwa ambwiye waririmbure ko kugira ibyo akora bigira umugisha. Aha batubwiye ngo turyakirane ubugwaneza, turirimbure ko hama tunaribemwo, ngo turibemwo. Ntusanga umuntu uvuga gusa ngo ndazi ijambo utarigenderamo. Umurongo wa 25 ngo kuko uwumva ijambo gusa ntakore ibyaryo ameze nk'umuntu urebeye mu maso he mu ndorerwamwo. 26 canke mu indorerwamwo n'icirore, amaze kwireba akagenda uwo mwanya akibagirwa uko asa. Uwumva ijambo gusa ntaribemwo abaho umuntu agiye mu kiraba hama yamara kugenda acibagira ngene yarasa, agasanga ari kwiyitanya n'undi muntu, canke akibagira ivyo yabonye arakwikosora kuri we kumbure. Nimba mushasi yasokoje nabi, ari bwanwa yamoye nabi, ari ikindi kintu kitagenda neza, ari amavuta ari kwisiga akayisiga agasigara mubonekako, agaca yibagira ngene yarasa aca yigira uko nyene. Nico kibona umuntu yaraje ijambo ry'Imana ariko agaca agenda akibagira uko asa, kubera iki yaryumvise ariko ntiyarigendeyemwo. Nje tumaya kubavuga ngo uwo muntu ariko ari ihenda, ubu nuko raba muri mensonge. Abakristo bamagarwa kuryumva tukajya kintu bugwaneza, ariko kandi tukaripratika, tukaribamwo par la puissance du Saint-Esprit, nkamu yana gushoboza kurigenderamo. 27 havuga ngo ariko uwitegereza. Bibiliya y'Igifaransa avuga ngo celui qui plonge ses regards, ngo uwitegereza mu mategeko atunganye gose atera umudendezo cyangwa umwidegemvye. Celui qui plonge ses regards dans la loi de la liberté, niko Bibiliya y'Igifaransa ivuga. Usuka amaso kiye constamment mu ijambo ry'Imana, akamiza amaso mu ijambo rizana umwidegemvye. Bavuze la loi de la liberté, ivyagezwe vya Kristo byo mu Nouveau Testament ni ibintu bibiri, c'est l'amour et la foi. Nico Imana duhamagarira, Imana kwisi siteka abantu bose kwizera Kristo no kugendera mu rukundo. Rero Imana duhamagarira gushira amaso mu bwa Yesu yakoze, kubimedita, kuplonge no regard mu ijambo ry'Imana. Tutagiye kurondera amategeko n'imigenzo, abo tugiye kurondera Kristo muri iryo jambo, kugira ngo tube mu mwidegemvye. Kristo yadamagarira mu mwidegemvye. Niba duhaye ibyagezwe ngo bitagoye, niko Yohana avuga 1 Jean 5 verset 3, ngo la loi n'est pas difficile à faire ou à accomplir. So tubigenderamo mu bushobozi bwa Mpwemu Yera.
uwavyamizamwo amaso agakomeza kugira umwete wayo, atari uwumva gusa kibagirwa ahubwo ari uyumvira, niwe azahabwa umugisha mu byo akora. Urumva ngaha muri Nouveau Testament batubwiye ikindi kintu, kushira amaso, plonger nos regards mu ijambo ry'Imana constamment, kushira umutima ku gikorwa Yesu yakoze, kikaba ikintu cy'umwitwarire ku buzima bwacu. Ntiturimbura ku mategeko ya Moyize, kinco kiramvuge Yosuwa aramubwiye arimbure amategeko ya Moyize kuko ari munsi ya Ancienne Alliance. Aha batubwiye kurimbura ku gikorwa Yesu yakoze, la loi de la liberté, nico Yesu yakoze mwidegembyo. Ndio tuma Imana duhamagarira kugenda turimbura ku ijambo ry'Imana, kurongorwa na mpemu yera rero kugira ngo dushoboze kugira 6 mu gikorwa cyose dukora. 6 y'umu Kristo mu Nouveau Testament ntegagaze ku mategeko ya Moyize, kuko urimbura misano rya kera, aho gihamagarirwa kumeta ku ijambo rya Kristo, kuko Yesu yakoze, kumvira mpemu yera, kuko twisumvira Saint-Esprit ingena kurongora no guha mwidegembyo. Uzogira 6 kintu cyose uzokora kizogira 6 kubera urukora iby'Imana ishaka, ntugukora ibyo wowe ushaka. Rero tuba abantu twumva ijambo, tubyakane ubugwa neza, turi medite, plonge nos regards, dushira amaso mu kumedita kuri Kristo Yesu, tufixe amaso kuri Kristo, niba tanguje akiza kacu nibazo nagasozera. Ntiduhamagara kurimbura amategeko, ibyagezo bitera umuvumo akabitubwiye, ariko Yesu ngo yikoreye umuvumo wacu, yikoreye umuvumo w'ibyagezwe, ngo turi muri we duhinduke abahezagiwe. Warahezagiwe, iyumvire kuri Kristo, medita kuri Kristo, nico ukora cyose uzoshobozwa namwe mu yera kurongora, kuko utakiri munsi y'ibyagezwe, uri munsi y'ubuntu namwe mu yera. Murakoze.